Bonjour, bon après-midi. Abantu bose bakurikirana Sawan Vibes. J'espère ko mumeze neza, muguye neza mu byo murimwo. Twe tumeze neza. Ahandi ni muri Zan Beach. Murahazi. Twaje muri conférence de presse ya OPDD. Bureau de la première dame. Mu gihugu cacu Burundi baje kutumenyesha ivya forum izoba la semaine prochaine mu ndwiza n'igikorwa nyinshi umukenyezi w'umukuru w'igihugu cacu ariko arakora cyo gusutena kugira tushobore kugwanya imirire mibi canke ifungura malnutrition surtout ku bana batoya cyane rero reka ndaba bon fare ko mu biraba mu byo bakora ko murabizi ko umukenyezi niwe ngiterambere donc niwe ateza gufata igambiro kugira ashobore kuba hova ivyo bintu bibi surtout kubana kurazi ko umuvye nafata yambiro kugira umwana ashobore kubaho neza ashobore kubaho afungura neza aguwe neza mu magara yiwe no mu kibano rero reka ndabaho umwanya mushobora kurikirana conférence de presse igishikirizwe n'umuvugizi wa OPDD Jean Bosco Girikushaka Monsieur Jean Bosco Girikushaka ni byinshi yavuze ni byinshi yashikirije kubiko bategwa na OPDD canke nivyo bamaze kurangura rero ntabarambiriye reka ndabaho umwanya mushobora kurikirana conférence de presse muzabwiraza mirabe yose kurako hari byinshi muza kumenya mutari muzi surtout ko twahishikiye. Alors umwanya n'uwanyu muje habe hafi ama screen yanyu ama telefone yagwa mushobora kurikirana kino kiyago paka dushikirize. Nagomba rero kumanza kubaramutsa nkuko ahejeje kubivuga usanzwe ajejwe kumenyesha amakuru mu biro by'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Monsieur Philemon Nkurunziza. Uno munsi twabatumye ko kugira tubamenyeshe igikorwa turiko turategura. Ibiro by'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu bijejwe iterambere ari byo OPDD Burundi bikaba bisanzwe birongowe na Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye bifadikanije n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo amagara y'abantu ugufatana mu nda n'uburimyi n'ubworozi ndetse n'ibisata bisanzwe mpuzamakungu bisanzwe bishigikiye Uburundi mu iterambere ari byo UNICEF, OMS, FINIWAP, ONIFAM ndetse na Banque Mondiale byarategekanije ihwaniro ridasanzwe muri no misi ikurikira iri imbere rikaba rizokwibanda ahanini ku bijanye n'amagara meza n'ingaburo ku bakenyezi abavyeyi n'ibibondo. Iryo huriro rizobera mu gisagara ca Bujumbura kuva ku igenekerezo rya 10 gushika ku igenekerezo rya 12 umwaka wa 2020 ku civugo ngenderwako kivuga kiti amagara meza no gufungura neza ku bavyeyi ibibondo n'imiyabaga. Iryo hwaniro rikaba rizokwitabwa ndetse n'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu bamwe b'ibihugu vya Afrika ndetse n'abasanzwe barongoye ibisata mpuzamakungu vya ONU ngaha muri Afrika ndetse n'abandi batumire bahire. Hakaba rero ngaha mu Burundi abasanzwe batumiwe kugitaba bakaba harimwo abaserukira ibihugu mpuzamakungu ngaha mu Burundi n'amashirahamwe mpuzamakungu inzego nkuru za leta abashinga amateka n'abakenguza amateka abikorera utwabo abaserukira amashengero ndetse n'imigambwe. Abo bose rero hakaba hashigwa imbere ahanini abakenyezi b'indongozi kuko ari ihwaniro ry'abakenyezi b'indongozi. Ico civugo c'uno mwaka kikaba cisunze ivyo urwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu rusanzwe rujejwe
ndetse n'ivyo ishirahamwe OPEDAD ariryo ishirahamwe ry'abatandukanye b'abakuru b'ibihugu muri Afrika naryo nyene risanzwe rijejwe. Mwishirahamwe rero mu rwego rero rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ariko OPDD Burundi, mu byo rujejwe harimwo kurwanya ingwara zituruka ku gufungura nabi, cane cane ku bana batarashikana imyaka 5 ndetse no kubageze mu zabukuru. Iruhande yaho rusanzwe kandi rujejwe gushiraho imigambi iteza imbere amagara meza ku bavyeyi, ibibondo n'imiyabaga, akaba ari igikorwa gitegekanijwe kandi nkuko nabivuze no mwishirahamwe OPEDAD. Kubijanye rero n'amagara meza y'abakenyezi n'ibibondo, igihugu cacu kiramaze kugira utwigoro tuboneka kugira bashobore kugira amagara meza ndetse no gutuza izo ndwara zituruka ku gufungura nabi. Twihweje rero uruhara rw'abakenyezi mu iterambere, birumvikana cane ko bikenewe ko nabo bogira ico baterereye mu kubafasha cane cane ubwa mbere bakaronka ubumenyi n'ubushobozi muri ivyo bisata kugira bashobore guterera nabo babitahura. Ni muri iyo ntumbero rero Nyenicubahiro umutambukanyi wa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yafashe iya mbere mu gutanguza isekeza ryo gutuza indwara zituruka ku gufungura nabi ku bana bari munsi y'imyaka 5 hamwe no kubageze mu zabukuru. Iruhande yaho kandi akaba yarafashe n'iya mbere naho nyene mu gukora utwigoro tujanye no gufasha kugira abakenyezi n'ibibondo bagire amagara meza. Iryo huriro rizoba rero ari akaryo keza ku ndongozi zitandukanye zizoryitaba ndetse no ku bakenyezi b'indongozi bavuye mu bisata bitandukanye yo kwigira inama y'ivyokorwa ngo abakenyezi, ibibondo n'imiyabaga bafungure neza bongere kandi bagire amagara meza. Ni muri iyo ntumbero muri iryo koraniro hategekanijwe ivyigwa bitandukanye bizotangwa n'abahinga ndetse n'umwanya wo kuvyunganira. Mu gutegura kandi iryo huriro harategekanijwe n'ibiganiro bitandukanye bijanye n'icivugo c'uno mwaka bizoca ku maradiyo hamwe no kumbonesha kure, tutibagiye no ku mbuga ngurukana bumenyi. Tubamenyesha kandi ko ku batazoba bashoboye gushika mu kibanza ivyo bikorwa bizoberamwo hasanzwe hategekanijwe urubuga ngurukana bumenyi bashobora kuzobikurikiranako rwa Facebook wa OPDD Burundi ndetse no kuri Twitter ya OPDD Burundi. Murakoze. Norisi yabajije ati hoba haragahaze mu bijanye no gufungura neza bituma haba ingwara zituruka ku gufungura nabi, kugira Nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ashobore kwiha ihangiro ryo gufasha muri ico gisata kugira abakarusha. Ico twovuga nuko mu vy'ukuri agahaze ko kariho kandi ntikari ngaha mu Burundi gusa. Tugiye kuraba igihe muri forumo yo mu mwaka uheze icivugo nyamukuru cari kijanye no gutuza
no guhamagarira abakenyezi kugira urunani kugira bashobore gutuza ingwara zituruka ku gufungura nabi. Mu vyigwa vyatanzwe vyarerekanye yuko ingwara zituruka ku gufungura nabi ziri ku isi yose, ariko ibiharuro bigenda biratandukana. Ngaha rero no mu Burundi twasanze ingwara zituruka ku gufungura nabi ziriho, zikibonekeza cane cane mu bana bari munsi y'imyaka 5 ndetse no mu bantu bageze mu zabukuru. Ibiharuro rero bihari vyerekana yuko ku bana bari munsi y'imyaka 5 abana baba hafi ibice 50% usanga hariho bamwe badakura neza uko bikwiye, kubera ushobora gusanga babuze iki canke kiriya. Ariko abafise by'ukuri izo ngwara, ababa bafise ingwara bigaragara ko bagwaye kubera ugufungura nabi, nibice bari hagati y'ibice 3 na 6 kwijana, ico twita malnutrition aiguë. Murumva rero yuko naho mwumva ivyo bitigiri atari vyinshi, ihangiro nuko vyogabanuka cyane canke mbere tugashika ku busa. Nabo bana bari hagati y'ibice 3 na 6 kwijana bagwaye izo ngwara ntibashobore kugaragara. Muti rero kuva mutanguye mu rwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu batanguye kugira ico baterereye, hari coba cari kimaze guhinduka canke ciyongereye. Vy'ukuri nkuko tubivuze, yatanguje iryo sekeza mu mwaka w'2020 hari mu kwezi kw'icumi igenekerezo rya 20. Ico gihe turavye ivyo bitigiri aho vyari biri, mukaraba nisekeza n'ivyigwa biheruka kuba uyu mwaka byaraba kubijanye no mu mwaka uheze, byaragaragaye yuko ibiharuro bijanye n'izi ndwara zituruka ku gufungura n'abari byo malnutrition aiguë byapungutse, birava ku bice 6 biramanuka gushika ku bice vya baba 5 kwijana, no kuvuga ibice 4 n'ibice 8 kwijana. Murumva rero yuko hariho ivyiyongereye kubera ko hariho ibikorwa biriko birakora bitandukanye. Mwaciye rero muciye fatira no ku kibazo cakurikiye n'ikijanye n'uruhara abakenyezi b'indongozi bashobora gukora canke bariko barakora. Abakenyezi b'indongozi twarabonye neza yuko ubwa mbere nuko mwamenya ko umukenyezi afise uruhara runini mw'iterambere ry'igihugu ndetse no mu kubungabunga amagara y'abantu, kuko ubwa mbere umukenyezi niwe inarugo, n'umuvyeyi mu rugo, usanga ajejwe ibijanye n'ingaburo mu rugo, ugasanga kandi niwe ajejwe n'amagara y'abana ubwa mbere. Murumva rero yuko iyo afise ubumenyi, yaronkejwe ubumenyi, araheza akagira uruhara runini. Ni muri iyo ntumbero rero ayo makoraniro atungana nkuko twabivuze muri uyu mwaka, akaba ari ibijanye n'amagara meza no gufungura ku bakenyezi, ibibondo n'imiyabaga. Hakaba rero hategekanijwe ko baheza bakaronka inyigisho ubwa mbere zerekana ingaruka mbi zishobora guturuka ku gufungura nabi,
canke iyo kubijanye n'amagara ku miyabaga no ku bavyeyi no ku bibondo, kugira rero nabo bashobore kugira ico baterereye. Ariko iruhande yo ngaho bahejeje kuronswa inyigisho, barasabwa nabo gushigikira kumanuka mu mitumba hariya baturuka. Mwumvise ko harimwo ababa batowe baheze baje hariya naho nyene batowe. Mwumvise ko harimwo abihebeye Imana, harimwo abaserukira imigambwe, murumva ko nabo nyene bafise abo barongoye canke baserukira. Mwumvise yuko harimwo n'abikorera utwabo, harimwo kandi n'amashirahamwe atandukanye y'abakenyezi n'abigeme, inzego zitandukanye. Nukugira rero baheze nabo bamanuke baze gufasha. Ivyo rero bikaba no mu rwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, duheza tugahimiriza, ndetse rimwe na rimwe nkuko mumaze kubibona natwebwe tukamanuka gushika hariya gutanga izo nyigisho ndetse no kuzishigikira. Ivyo rero turabona yuko bigenda biragira akamaro buhoro buhoro. Ico twovuga nuko inyigisho nk'izi ntizishoka ubwo nyene ubona ivyigwa birerekana ko udashoka ubona ubwo nyene ico vyashitseko, ariko buhoro buhoro birerekana ko inyigisho nk'izo ziheza zigaterera, kuko umuntu ntashobora guterera atamanje kuronka inyigisho bijanye. Nivyo rero nagomba gushikiriza nerekana ko kuzimaze kuba zimaze kugira ico zishikako. Kubijanye n'amagara y'abantu novuga, mwavuze ati none mu karere ho bimeze gute? Hariho ivyigwa biheruka kwerekana ko Uburundi mu karere k'ibihugu vy'ubuseruko no hagati muri Afrika bwagiye imbere mu bijanye no kugwanya ikiza ca sida. Ivyo rero nkabamenyesha yuko mw'ihwaniro rya mbere ryatunganijwe mu mwaka wa 2020 harimwo ibijanye no kugwanya umugera wa sida. Murumva rero yuko nimba uno munsi Uburundi buri mu bambere aho abandura umugera wa sida bapungutse cyane tugereranije n'ibindi bihugu, nuko harimwo n'izo nyigisho, harimwo nuko guhimiriza abavyeyi n'ibibondo. Rero nta nkeka yuko zino nyigisho zidaheza, biragaragara neza ko ziheza zikagira ico zunganiye mu yindi migambi itandukanye iba iriko irarangurwa n'inzego zitandukanye z'igihugu, ubushikiranganje butandukanye bubijejwe ndetse n'abasanzwe bashigikira igihugu. Ibiro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu tuza gushigikira ivyo bindi bikorwa bitandukanye biba biriko birangurwa. Kubijanye no gufungurira abana ku mashure, nkuko mwabivuze, Nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaremeye kuba umuhetsi w'uyo mugambi. Ubwa mbere rero tubibutse yuko ari umugambi wa leta, ni umugambi wa leta urangurirwa mu bushikiranganje bujejwe indero, ariko bigakorwa n'ishirahamwe mpuzamakungu PAM ku ruhande rw'ubwo bushikiranganje, ku ruhande rwa leta y'u Burundi. Urwego rero rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ruraheza rugashigikira uwo mugambi, ahanini mu guhamagarira abandi batandukanye gushigikira uwo mugambi. Kuva rero Nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yemeye kuba umuhetsi w'uwo mugambi, turabona yuko hariho intererano tumaze gutera. Twagomba tubamenyeshe yuko twashoboye mu bikorwa bitandukanye byakozwe n'ubwo rwego na Nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, twashoboye kwegera igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika
gushigikira uwo mugambi bakaba kandi baravyemeye babicishije mu mugambi wabo bise McGovern imiliyoni 25 z'amadolari mu kiringo c'imyaka 5 tukabamenyesha ko uwo mugambi ushobora gutanguza ucese mbere mu kwezi kuza. Buri mwaka hakazoba hariho imiliyoni 5 z'amadolari y'abanyamerika zize kunganira uwo mugambi. Iruhande yaho twobamenyesha yuko n'igihugu c'Ubushinwa naco nyene cemeye gushigikira uwo mugambi kandi bivuye ku bikorwa bitandukanye vya Nyenicubahiro Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu wo kubegera no kubereka akamaro uwo mugambi ufitiye igihugu n'abana b'igihugu ndetse kazoza k'abana b'igihugu n'igihugu cacu c'u Burundi. Ivyo rero bikazoheza bikabandanya. Murumva neza yuko iyo hagize abandi bashigikira uwo mugambi haraheza hakagira abandi bashikirwa n'uyo mugambi. Mwarabonye kandi ko hariho n'urugendo rwatunganijwe rwo kuza kuraba ahandi ngene babikora, twovuga bamaze kugera ku rwego rushimishije hari mu gihugu ca Benin, ndetse hariho n'urundi rugendo ruriko rurategurwa naho nyene mu kindi gihugu bidahindutse canke ngo bigorane muri uno mwaka. Aho hose no kugira Nyenicubahiro Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ashobore kujana n'abakorera muri ico gisata batandukanye bashobore kwibonera ahandi ngene vyagiye biragenda, hanyuma dushobore kuhakura n'ubumenyi bw'ingene na twebwe twobandanya dutera imbere. Ni naco gituma mwabonye yigeze gukoresha n'inama aho yatera kamo n'abene gihugu bose gushobora gushigikira uwo mugambi, ntitugume twizera inze gusa. Ivyo rero murumva ko ari ibikorwa bitandukanye kandi bibandanya kandi biheza bikagira ico bishitseko. Siren Vibes TV